dukore ku buryo tuba mu isi itekanye, dukore ku buryo tuba mu Burundi kuko Burundi buri mu isi. Ihamagarira rero abantu bose, abenegihugu, inzego z'igihugu n'amashirahamwe yose afasha mu byo gutsimbataza amahoro kugira ngo uruhara rwo kwitanga mu guteza imbere ikibano ciza biciye mu bikorwa byo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. No munsi mpuzamakungu werekeye amahoro ni munsi utwereka ishusho Uburundi bwacu tugezemo. Abo baca ivutu abandi bababwira ko mu Burundi atamahoro ahari, turafise abaserukira ibihugu byabo ngaha mu Burundi, turafise abaserukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU, muze matubera abambasaderi beza. Banyakubahwa muri ngaha mwese, bakenguza amateka n'abashinga amateka muri ngaha, nyakubahwa buramatari w'intara nziza ya Burunga, banyakubahwa muri ngaha muri mu mashirahamwe akomoka ku ishirahamwe mpuzamakungu ONU, mpereye ku muhuzabikorwa w'iryo shirahamwe ngaha mu Burundi n'umukenyezi atujejwe twebwe muri ONU Femme n'abandi bamushigikiye mwese muri ngaha, ko muri ngaha mu byubahiro mwese Imana yamuhaye, tutibagiye n'abaserukira ibihugu byabo ngaha mu Burundi. Nitugire amahoro, tugire amahoro, iterambere rikomoka ku bakenyezi rigashwara imiryango yacu n'igihugu. Murakoze cyane. Haraciye iminsi itari mike ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi carihaye intumbero yo gutsimbataza amahoro mu kibano. Muri iyo ntumbero rero imigambi itari mike y'amahoro n'iterambere iramaze kurangurwa mu gushigikira no gushira mu ngiro umugambi w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU inimero 1325 yerekeye abakenyezi, amahoro n'umutekano. Twarahiriwe, tuhamasha abakenyezi. Umunsi mukuru mpuzamakungu wo gutsimbataza amahoro uhimbazwa uko umwaka utashe kw'igenekerezo rya 21 Nyakanga. Nakadokeza rero ko kwirimbura ingene dushira imbere inyifato nziza zo gufatana mu nda biciye mu bikorwa byo kwiteza imbere hamwe no gutatura amatati bidaciye mu ngimba. Uno munsi rero je nyibukije iteka natewe umunsi uraho twari mu bikorwa nk'ibi mu gihugu cya Amerika, New York. Natewe iteka ryo kuvuza inkengeri y'amahoro nagira ku rutonde kw'isi yose 516 amaze kuyivuza. Aho hari umwaka w'2023 naje kugirirwa amahirwe yo kuronka urufunguzo rw'amahoro. Nari no munsi ndose akandi kaganuke nimufashe shimira Imana kwiteka nziza iteka ridasanzwe rero kubona uno munsi nashoboye gushika ngaha kugira ngo dusangire ibi byiza bikomoka ku mahoro. Nk'uko mubibona ntawo bideha, turi mu mahoro kandi amahoro musesekara. Ahari amahoro imigambi y'iterambere iraba,
ahari amahoro nta kidashoboka ciza ku miryango ndetse no ku gihugu. Icivugo c'uno musi sinogisubiramo, niko ndavuga uno munsi mu bisanzwe ni c'uno mwaka w'2025 bari batutubwiye, ariko reka ndakibibutse. Kivuga kiti dukore ku buryo tuba mu isi itekanye, dukore ku buryo tuba mu Burundi kuko Burundi buri mu isi. Ihamagarira rero abantu bose, abenegihugu, inzego z'igihugu n'amashirahamwe yose afasha mu byo gutsimbataza amahoro, kugira ngo uruhara rwo kwitanga mu guteza imbere ikibano ciza biciye mu bikorwa byo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Twisunze ico civugo c'umwaka, twashimye kwishikira hano kuri uno munsi mukuru mpuzamakungu mu ntumbero yo gushigikira imwe mu makoperative y'abakenyezi y'abakangurira amahoro, koperative Dukundane yo ngaha mu Karonda Gashasha, mu bikorwa byayo byo gutsimbataza amahoro mu kibano, mu ngo zirimo amatati, eka mbere no mu gikorwa ciza cyo kwiteza imbere. Iyo koperative rero ikaba ifise ihinguriro ry'amavuta y'akanovera nk'uko babitweretse, mu ihinguriro nambonamo kazoza keza, kazoza keza mu miryango ndetse na kazoza keza mu gihugu. Ndize yuko aho bukera buca batuzanira amarare. Amarare murayazi? Amadolari. Abakenyezi baramaze gutahura ko umufuko wose ugira amahera, ndetse barakenyezi raguma. Nababonye kandi n'ubu turi kumwe. Abapfasoni rero barakoze, birashimwa mu guhingura neza ayo mavuta twabonye, amavuta bise Tamura Oil. Ava mu giterwa cy'ikigazi. Ubu rero hageze aho batangura gusaba uruhusha ababijejwe. Duhiriwe duhishije, nabonye utwara Soseibe umushingamateka n'icegera ciwe, numvise ko hariho n'userukira umushikiranganji w'ubudandaji. Mwese muhamagariwe kubafata mu mugongo kugira ngo mubabere urumuri rubereka gushika ku mbona kazoza izoteza imbere igihugu cacu biciye mu rudandazwa rw'ayo mavuta. Tuboneyeho rero n'akanya ko guhimiriza n'abandi. Si abakenyezi gusa n'abagabo birabaranga. Bagabo haguruka, turabasetse. Abagabo muhaguruke namwe, mudutere intege, na cane cane namwe mu kwiyungunganya mu gukorera hamwe. Gukorera hamwe womengo ni ivy'abakenyezi gusa, ariko n'abagabo birabaraba. Gukorera hamwe niwo mushinge w'amahoro, niwo mushinge w'urukundo. Kuba ntimuza kwitwa Dukundane mukora mutumvikana. Urukundo rero niwo mushinge w'amahoro. Ahata urukundo ruri n'amahoro ntazi. Ariko n'abagabo ndabizeye barabashigikiye. Ibi byose abakenyezi babishikako kubera baba mu ngo zirimo amahoro. Umukenyezi arara kuja musonga, nta mugambi wo kwiteza imbere yogira, kuko yoba adashigikiwe n'uwo mubakanye. Rero abo mubakanye bakwibera amashi, babyifatamo neza, sagaseseshwa rumuri. Kukaba nkako rero guhagararira amahoro no kuyatsimbataza, umukenyezi arakeneye kugira amikoro
kugira nawe yiyumve kandi bigaragare ko afise icyo ariko araterera mu iterambere ry'umuryango ndetse n'iryo mu gihugu cyose muri rusange. Abakenyezi bamaze gufata iya mbere nimba batacerewe nagenda bahamagarire kuziganya ayo mahera yanyu mu mabanki, na cane cane hariho ni banki y'abakenyezi BDF. Nimwamara kuziganya muri yo bazobasigurira ibyiza byo muri iyo banki, iratanga ingurane ku karusho katavuna. Je bamaze kubisigurira kandi nabitahuye, ico gituma namwe niwe batahuye. Haca nsaba n'abarongoye iyo banki y'abakenyezi niba bitarashika ngaha mu Rumonge yuko bogerageza bagatanga ishami ryayo kugira ngo abakenyezi bo muri koperative Dukundane boroherwe mu kuja kuziganya, ntibagire kwipakiza bagenda kurondera iyo bayashira amahera, kuko baba nabo babanje bwa gukorosoma kubera kugenda mu gushika Bujumbura canke Gitega usanga inyungu ihereye mu nzira. Ariko nobahanura ko mubaza neza ababijejwe kugira ngo iyo banki badufashe ibashikire. Sinokwirwa ndarandira amajambo menshi bayavuze. Uno munsi mpuzamakungu werekeye amahoro, ni umunsi utwereka ishusho Uburundi bwacu tugezemo, aho Umurundi agenda ku murango. Kare twagenda turabundabunda, ariko turi mu mahoro, haca imyaka itari mike turi mu mahoro. Je ndibuka nca ngaha muri ino barabara ntazi ko nshika niyo ngiye, kugira ushike ku ruzi Nyengwe washika umutima uri mu moto, kuduga umusozi Rukambasi hoho vyari ibindi bindi, kugira uduge ushike mu Gitoke hoho n'Imana yaturagiza abamarayika ba Mikayeli na Gaburiyeli, ushitse imyine itaguciye kuguru. Rero Uburundi bwacu burahiriwe, buri mu mahoro. Abo baca ivutu abandi bababwira ko mu Burundi ata mahoro ahari, turafise abaserukira ibihugu byabo ngaha mu Burundi, turafise abaserukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU, muze muratubera abambasaderi beza, muze muratubera abaserukira Uburundi beza nk'uko mwama nk'uko muri, kugira ngo n'amakungu yose abone ko Uburundi ari nyabagendwa, Uburundi burimo amahoro n'umusesekara, Uburundi burimo abakenyezi bafashe ya mbere mu kubyaza umusaruro aya mahoro turimo. Ndagira nshimire cyane urya dushingiye intara, nongera nawe ndamutuma atubera abaserukizi beza, aze kuduhamagarira abasigaye mu buhungiro. Bavuga bati amaherezo y'inzira ni mu nzu, nibaze tuduze ikivi hamwe, kuko nta handi tuzokwiyumvamo neza atari mu gihugu cacu ibarutse. Igihugu niyo mpetso yacu, niyo mpetso y'abarundi bose. Reka twese rero twibere mu mahoro kugira ngo dutere imbere twese. Nyakubahwa Buramatari w'intara ya Burunga yasavye igisabo kuno mugambi utogarukira ngaha gusa, uje mu kiyaya cose, ahantu hose barima ibigazi, mudufate umugongo kugira ngo umugambi ukwiragire abakenyezi bose. Nanjye rero nagira sabe igisabo Buramatari ndetse n'aba basanzwe bashigikira igihugu cyacu cy'u Burundi, ahatarimo ikigazi naho tubigishe gukora amavuta mu biterwa bivamo amavuta byo ngaha mu Burundi. Hariho amavuta y'ibiyoba, hariho amavuta y'amavoka, tuze turafungura amavuta avuye ngaha mu Burundi. Ko tutarima ama olive
reka tuze turira amavuta y'amavoka, tugende mu kirimiro, abo bakenyezi mwavuze tubigishe nabo ingene bakora amavuta y'amavoka. Butanyerera uko nyene, Cibitoki tubigisha amavuta y'amavoka ndetse n'ikigazi, na cane cane ko dufise isi yacu imera ibiterwa by'ubwoko bwose, tugira amahirwe yo guhingura isi Imana yaduhaye kugira ngo nayo tuyibyaze umusaruro, kuko Imana yadushize kuri ino si idufise ko umugambi wo kwiteza imbere. Ntiyadushize ko kugira tuyiremere, yadushize ko kugira tuyihingure kandi twerekane ico tuyimariye n'ico tumariye abacu. Rero bakenyezi beza mungaha mu Karonda, mu kari Karonda shasha, mwese muri ngaha bakenyezi beza muserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONI ibisata bitandukanye, namwe bagabo mwaje kudushigikira, ni kuri ino jambo yuguri icese uno mugambi wo gukora ano mavuta y'akanovera nitugira amahoro. Murakoze Imana ibaheze.